Icyo nsaba Imana everywhere you go I go follow you nukuri tuzobana I no gonna let you go solo fata umutima fata usije niache mimi nawe abandura bloka take me you away D1 nta wundi yoza nkura hasi ya negative nayo novuga barambwiye ati ibintu ugiyemo si byiza ibyo bintu ntibikubereye wohiga ikindi kintu ukora ugahiga ibintu bizogufasha umugabo akakubona neza ibintu mwe nivyo kandi ni commentaires ziri negative ndazitahura kubera birumvikana bivanye n'ivyo bama babona ndabitahura Kazwa TV. We want the words. The solution of all trees. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Dusubiye tubaha ikaze kandi kuri Kazwa TV, aho tubaha ibiganiro bigiye bitandukanye, amadeba, aho mukuraho inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye. No munsi rero kandi turakira umuririmbyi mushasha niho agitangura. Dukunze kubitwa mu aba upcoming n'umwigeme ariho agitangura aho ariho gisohora indirimbo yiwe nshasha aho tugiye kumva vyinshi bimwerekeye vyerekeye kariye yiwe nshasha agiye gutangura ndakwakiriye cyane murakoze cyane ni sawa namwe ni sawa urakomeye ndaho meze neza nawe merci beaucoup akazina ni KellyNa amazina nyayo ni Kelly Janvier iradukunda tukwakire cyane muri Kazwa TV murakoze cyane KellyNa yotwibwira ninde KellyNa yavukiyema atwibwire ninde KellyNa nkuko nayemeje kuvuga amazina yanje nyayo ni Kelly Janvier iradukunda KellyNa n'umukobwa kiri muto yiga kuri Université Lumière de Bujumbura en gestion et administration nkaba navukiye Bubanza ndi ndampereza y'amashuri yisumbuye nkaba mvuka mu muryango w'abana babiri nkaba ndumuhererezi KellyNa afise abavyeyi bose papa we na mama wiwe KellyNa akunda kubatekanye akunda kumedita cyane ku buzima bwiwe nivyo byagenze gute kugira wiyumvire kwinjira muri carrière y'umuziki novuga yuko nabikunze kuva kera nkiri umwana nari mu dukorari tw'abana 5e 6e bige baririmba mu misa niho nabikunda nticaye n'imbere narababara niho navuga natanguye gukunda umuziki hama ijya indirimbo yawe mbere yuko twinjira mu kuvyerekeye indirimbo nyayo ni byagenze gute kubera hariho gukunda umuziki ukagenda muri bya vy'amakorale ukaririmba ariko bigaherera ngaho ni ryari rero wiyumviriye kwinjira muri studio byagenze gute bon novuga yuko kw'ishure harakunda kubaho ama competition hakabaho semaine de la francophonie bakatubwira ducompose amaslam ama poème indirimbo bon nari mfise iyo potentiel yo gushobora kwandika indirimbo ndavuga ati reka twandike indirimbo rero niho twaca kw'ishure twe twigana no mu producer niho twace yitwa Eri Green niho twace tuvuga ati okay indirimbo twogenda ku mu producer nyene niwo musi wa mbere ninjiye muri studio niho rero niyumvisemo iyo feeling yo kuvuga ati no shobora kuririmba niho navuga ati natangwe kuvyumva mwe ko noja muri studio nkaririmba uno munsi KellyNa twamumenye ku ndirimbo nshasha indirimbo yitwa Baigolo winjiye ryari muri studio gihe winjira muri studio ninde yagufashije kugira winjire muri studio muri iyo ndirimbo canke muri iyo ndirimbo nahise abagenzi nta contact z'abantu benshi baba producer nari mfise oya apart ya Eri Green twari tuzinanye nta bandi benshi twari tuzinanye nabifashijwemo n'umugenzi arambrancha aravuga ati okay ndazi ko ushoboye kuririmba reka nzoguha muvugane n'umuntu yumve ko ubishoboye nimba ubishoboye muzoshobora gukorana acapella icyo nsaba Imana everywhere you go I go follow you nukuri tuzobana I no gonna let you go solo fata umutima fata usije niache mimi nawe abandura bloka take me you away
voilà. Indirimbo yagufasha igihe kingana gute mu kuyandika? Novuga imisi ibiri kuko twaragiye turakora turandika turinjira Niwe n'amason. wanditse canke urafise abandi bakwandikiye Naranditse nayo mfise n'abandi turi kumwe bagufasha bamfasha kwandika kwandika? Umva mwanditse muri benshi? twari Bon, babiri babiri gusa? yari jewe na Page B Nation. Mwari yandikaga na page. Yeah. Okay. Hama nimba atari banga nihe Bayigoro yakorewe muri he studio? Ubwa mbere twakoreye muri studio Iteka Music niho twakoreye, ariko ubwa kabiri tuza kuja mu yindi studio. Kubera ko utabandanije muri Iteka? Oya, hariho gukora n'igihe bayimasteringa. No kuyimasteringa kuyimasteringa yakorewe mu yindi studio. Iyihe imba atari banga? Sinshimye kuyivuga. Okay. Bayigoro irakozwe, watubwiye ko muri studio wamaze iminsi ibiri. Na video narayibonye vyasohone amasanamu n'amatwi byose vyasohokeye rimwe. Uca winjira, ninde yagufashije video? Video twayifashijwe na Kevin creator. Niwe dufashije kugira. Ucu yishutinga nayo iminsi ngaha? 2 jours. 2 jours nayo nyene. Bayigoro wayanditse yari imaze igihe kingana gute mu gakaye kawe? Yari imaze igihe vraiment. Kingana gute? Pana kuvuga harabayeho aho kuyisohora, harabaho n'akanya ko kuyirindira isohoke. Hari ukwanregistra no kurindira akanya isohoke. Yego. Yari twara recordinze muga itarasohoka. Turakunda kubona iyo umwana w'umwigeme atangura ivyo bintu byo kwinjira muri carrière musicale, hari amajambo menshi avugwa y'abavyeyi, y'incuti, y'ikibano, cane cane yari umwana w'umwigeme. Abavyeyi bavyakiriye gute? Premièrement, ukibabwira ko ufise iyo mpano yo kuririmba, abavyeyi bavyakiriye gute, bagufashe gute? Bari basanzwe bazi yuko ndirimba, gusa nyine kubera question d'âge ntibanyemerera yuko ndabikora nkiri muto. Donc papa niwe yakunda kumbwira ati uracari muto sinokureka ngo uje muri studio usohora indirimbo ejo ushobora kuzorogreta ugasanga ibintu wagiyemo ntubikunze. Ariko ni wabona ufise age yo kwifatira ukavuga ati jewe ndafise aho ngereza ku buryo novuga ati indirimbo ndayisohoye sinzokwicuza ndabona ivyo ndimwo aho nzokureka. Rero niho iyi ndirimbo mu gusohoka naramubwiye ati jewe ngene sohora indirimbo imeze uku, arambwira ati okay, ubu uri capable yo kudesida toi-même, ni wewe ufise uruhusha kuri wewe, ico no gutekerana impanuro kujye nyene ku mukobwa aravuga tuze witware neza iki niki, ivyo vyamaho umuvyeyi. Ni ihe commentaire novuga ndakubaze, commentaire positive waronse ya mbere indirimbo yagisohoka? Commentaire positive na negative? Commentaire ya mbere yari ya encouragement, ukore neza, ufise ijwi ryiza, ngo mutravailla, courage nyinshi, niyo kweli. Negative nayo? Ya negative nayo novuga barambwiye ati ibintu ugiyemo si vyiza, ivyo bintu ntibikubereye, wohiga ikindi kintu ukora, ugahiga ibintu bizogufasha umugabo akakubona neza, ibintu mwe n'ivyo. Kandi commentaire ziri negative ndazitahura kubera birumvikana bivanye n'ivyo bama babona, ndabitahura. Turakunze kumva abakobwa benshi bavuga yuko iyo binjiye mu bintu by'umuziki hari uco usanga bamwe bashaka kuba profita. Nayo ma challenge wahuye nayo mu gihe winjira muri studio, mu gihe c'amavideo? Yego. Jewe izo challenge ntazo twahuye nazo kubera ndi muri management d'abord. Ntabwo novuga ngo nije nagiye kuriha studio, nije nagiye kuriha mu director oyaha, mfise abamfasha. Ico nico gituma haba ibintu bimwe bibuza umuntu akabura ahaguca. Mugasi kuvuga ko no bandi ko mbwira nabi abantu batagira aba managinga, no mugabo je ntabwo novuga ko ivyo bibazo maze kubihura navyo. Reka tuvuye ku byerekeye management yawe. Uri muri he management? Trust Media ni ikira managinga. Trust Media, mwahuye gute na manager wawe? No mugenzi yarambwiye ati kiri ndabona urafise impano, nzi abantu, nzi umuntu yoshobora kugufasha
gusa d'abord hamanza kumenya si uri capable yo kuririmba si umuntu atwaye afise iyo talent afise iyo mpano abishoboye arambwira ati okay muzohura avyumvire nawe twarahuye barumviriza bavuga ati umuntu ashoboye mugani babimbwiye uwo munsi nyene bampamagaye undi munsi barambwira ati okay turashobora kuvugana niho bambwira ati okay on va essayer turabe yuko ikintu covamo ikintu tubwire ikintu ushobora caragushikiye umunsi wa mbere uhura na manager wawe yifashe gute hari ibintu nk'ubu ushobora guhura n'umuntu ugasanga yifashe ukuntu ni reaction manager wawe yagize umunsi wa mbere muhura abantu baba ababosi turabubaha abantu bafise ibintu tuba twemera turabubaha cane donc jewe naratinye ndavuga ati ngire mpure n'umuntu akomeye cyane kuri jewe nawe nk'umuntu akomeye ategezwa kuba kuvyerekana akerekana yuko ari umuntu akomeye kuvyerekana gute basi ababosi mwamubona bameze gute bitwara gute kujya kuntu basi charisme nyene ukayibona neza mukavugana ari mwikoti nyene ukamubona neza ukavuga ati umuntu kweri ego kweri hari akantu gatangura muri ya ndirimbo yawe akantu utangura kuririmbirako akapero bagirira abakunzi bakazo artiste KellyNa na yeah mbega bya bikorohera gufatanya amashure n'umuziki biroroha bon ibi ntibyoroha kubera sinayimenyereye j'avais pas cette habitude yo guhosova ama notification par jour ntibyoroha cyane kubera usanga hariho umwanya w'ama emission ama shooting no gukora hamwe no kuja studio no kuja kwishuri gusa ibyo byose bivana no kungenujera umwanya ibi bintu by'umuziki kenshi biratwara umwanya tukiri kuri ico kintu nyine c'umwanya kugenujera umwanya wawe biratwara umwanya ugasanga mbere reka mfatire kuri urya mwanya wo gushutinga ama video ugasanga ahantu mushutingira video umwanya uhejeje mwijoro utashe mwijoro mbega abavyakiriye gute aho mubana huba ibyo byose ni question ubikoze utavuze nivyo bibi sino ubabwiye ugiye ukababwira ati ibintu bimeze uku nimba ari maison de passage mwafashe ukavuga ati bimeze uku nza gutahiza isaha sino ndasigara canke ndaza gutaha ndaza gufata taxi canke amasaha ni mabi babwira ati okay amasaha ni mabi upfume usigara bivana no kugena umuntu yakira ikintu mugabo n'ukungene bakwizeye no kwizera umuntu hajya birajamo iyo umuntu batagufitiye confiance umenye ibintu byawe byose bipfuye niwe wicaguriye umujya mu tipe mwakoranye muri video canke ni manager wawe yamu novuga yuko baranyeretse barambwira ati okay bivanye no kungena indirimbo imeze wewe shwazisa n'umuntu ubona akorohiye ndavuga ati okay mu gushwazisa ujya mu tipe muri video warabiye kuki bon naravye taye yanje ndabana taye yiwe naravye umuntu basansumba gatoya kubera sina gutora umuntu ari munsi yanje abaririmbyi benshi urakunze kwidoga ngo ntibaronka promotion ngo ntibaronka abantu ba promotinga abajournaliste baragirane wewe birakorohera kuronka promotion je ku kintu cya promotion navuga yuko ntabwo coroshe kandi ntabwo kigoye gusa kigoye coroshe ikigoye coroshe gusa iyo ufise team biroroha iyo ufise team niyo mpamvu bavuga ati bana n'abantu neza kubana n'abantu neza birafasha ko hari igihe ugera mu bintu ugasanga urikoze ko naka nayo mpamvu mfise team bamfasha muri promotion mu gupartager umva bice byoroha cyane gushika uwo mwanya KellyNa afitaniye contrat ingana gute y'igihe kingana gute na manager wiwe ku kintu ca contrat sishimye kukivugako igihe dufitaniye ni ibintu biri hagati yanje nawe ni affaire privée turaronse no musi indirimbo yawe nshasha twitegeye indi ryari mwitegeye iyindi nyuma y'ukwezi n'inusu tuzoca tubaye iyindi yego urafisa kandi wanditse muri kaga mwitegure nimba mugorora amaguru muyagorore mugorora amaboko muyagorore bien turabaha kandi ni nuhe mustari akwinspira wewe
dufatiye mu aha mu Burundi Burundi babiri bakwespira aha mu Burundi ni benshi cane banyespiration no mvuga ngo nakana babiri gusa babiri mvuze je mfatiye kungene nkunda umuziki ndakunda D1 D1 ndamukunda cane ndakunda na Double J ya ndakunda na Double J iyo umuntu akunda ikintu kuva hari umuntu usanga wiyenteresa ko ugasanga ukurikirana umuntu abikora neza wewe nuhe muririmbyi wamwe ukurikirana kuva kera namye nkurikirana n'ubu fatiye kuri kote yo mu Burundi cane oya kana ensemble nakunda gukurikirana umuririmbyi Celine Dion nkakurikirana Adele nkakurikirana na Yemi Alade ka Janine na Stanish gushika ubu usohoye indirimbo ni ikihe kintu bwa ati ibi bintu n'ahariho nkitangura ndabona ati birangora kintu novuga kingora cane simbona neza mugabo nubwo nkitangura sinovuga ngo ngire nitape canke ngirente vraiment aho ngeze je mbona ari neza ego ko mbona ari neza nta kintu na kimwe kigoranye gushikisa oya nta na kimwe namara ibintu bimeze neza reka dukeza manager wiwe kubera biraboneka ko afashwe neza subira kandi duhe akapera okay ejo nsabimana everywhere you go I go follow you nukuri tuzobana I no gonna let you go solo fata umutima fata usije nyache mimi nawe abandura bloka take me you away voilà muri no minsi umaze iminsi utanguye umwuga mushasha hoba hariho abamenyesha makuru bamaze kuza gusaba ikiganiro kamubwira oya ntibikunda canke manager bakavuga ati oya uno munsi KellyNa nta mwanya afise bon kuri umwanya ntibiraba ivyo bintu sinibaze ko biraba kiretse iyo habaye agasusi hagacamo ikintu tutari twiteze niho twavuga ati uno munsi ntidukora mugabo sino ntibiraba gira rero n'akahe kajambo wumva wobwira abantu bose bagufashije kuvuga itangura gushika isaha special manager wawe ndabashimiye mwese muri nkora mutima kuri jewe ndabakunda cane muandaye mumpiyo support vraiment ndabakunda cane ndanabashimira kandi vraiment support mumpiteye ubwoba nukuri sinayenzi ko igikorwa canje cogera hakigeze so manager nawe big thanks nukuri mwandanye mukora ibikorwa byanyu bayigorishitse kuri iyi saa tuvugana iri ku ma views angahe kuri mukanya ari kuri 12k niyo yari iriko KellyNa niyihe ndoto yawe y'ibisatsi ufise kwibona ndi umu artiste ari international niyo ndoto y'ibisatsi korabo y'ibisatsi kubona naririmbanye na Adele ya na Adele ni uhe muririmbyi wo mu Burundi wumva ubunyene mwokorana wumva naho yoza ubunyene twicaye ngaha turi imbere ya kamera akakubwira ati jewe ndakeneye dukorane tuve ngaha tugenda muri studio utovuga oya navuze D1 D1 nta wundi yoza nkura hasi Dr. Flove ikiganiro azokiraba ndi sûr abavyumva ego reka rero ndagushimire kuba watwitavye ndagushimire ko ku mwanya waduhaye ku mwanya wo kuvugana natwe ndagushimire cyane reka nandi ndagushimire ko wantumiye muri iki kiganiro ego akajambo kanywa mugabo ndabashimiye cyane mwebwe mwese muri ko murakurikirana iki kiganiro
tunabatumira kugira subscribe n'ama like n'ama share n'ama comment byose mutumira abagenzi banyu kuraba iki kiganiro turabakunda cyane no mukobwa wanyu KellyNa. Yes. Murakoze cyane tubibutse kandi ko yari Kazwar TV aho mushobora kugira sabone kugira mukuri muronke ibiganiro byose bica kuri channel yacu mukagira j'aime mukagira ama partage mugaca mushira ko na commentaire kugira mutwereke ko turi kumwe ahanje no mu kiganiro kandi gisubira gikurikira. Ciao ciao. Kazwar TV. We want the world's the solution of all trees.